itangazo twashikirije ubwa mbere ryatanguye rimenyesha ko ibirikorera muri Kongo naho hari ibishasha byadutse nako byateye intambwe mu ndwi iheze bifise iyo byazananye na cane bijanye n'ibyabuze n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye co guhamagarira abantu ngo barabe bacunga ijisho abo yita ngo nabanse ariko baba bazi ko ari abo yita abatutsi yuko rero bijya bintu bifise iyo byazananye kubera murabona iki gihugu ca Kongo kigize iminsi kirongowe nako kiri muri rya ntambara gifashwamwo n'u Burundi aho Burundi bwarungitse abasirikare ku ruhande rumwe hamwe n'irya migwi y'inkorabara mirise imbonera ku rundi ruhande kugira ngo baje gufasha rero iyo leta ya Kongo igisirikare cabo n'irya migwi yabo y'inkorabara ibaye ba Wazalendo na cane FDLR. Ya FDLR rero iyo niyo twahagaze ko cane kuko nk'uko bizwi mu mwaka w'igihumbi magana cenda mirongo icenda na gatanu hari mu kwa gatanu itariki 21 n'itariki 22 harasinywe amasezerano ngo yo gufashanya gukorera hamwe hagati y'icitwa exfar ico gihe ni kuvuga ingabo zajeje gutsindwa zajeje gukorera ihonyabwoko Abatutsi bo mu Rwanda ku ruhande rumwe ku rundi ruhande bayasinyiranira na CNDD ari havuye ivamwo CNDD-FDD no munsi rongo igihugu bitabereye bakaba rero bumvikanisha rero yuko ngo bashira inguvu hamwe ngo bagakora uko bashoboye kugira ngo bashikane ku butegetsi CNDD na exfar bigarukane ku butegetsi kugira ngo bashike ico bita bo mu mvugo yabihinyitse ngo guhabuza vy'ukuri abahutu ico ariko cari gihinyitse kuko bo burazi ko bavuga ko ineza y'umuhutu ari uko umututsi yoba yavuye kw'isi. Naho rero twahereye kugira ngo twibutse yuko ibiriko biraba uno munsi abavarisito Ndayishimiye ahamagarira abarundi abararika ngo barikanure ngo biriko biba muri Kongo ngo bihava ngo bibahitana ngo bihava ngo bibahitana ngo hariho ngo umwansi avuga u Rwanda akikiriza ngo agomba ngo kwikika mu kiza nico rero cuko uwo bita umwansi niyo ntwari mu Rwanda ku ruhande rumwe yoyo irabona ko yarahagaritse ihonyabwoko ikanatuza ico ciyumviro cyo guhonya abandi ku rundi ruhande naho mu Burundi nk'uko vyanye biri iyo bavuze ngo intambamye abo batwara uno munsi bitabereye murabona ko bamwe bahinyika bagakikiza bavuga ko ari umututsi gutyo rero nta kuntu baba bafise ingabo muri Kongo zihanganye n'abandi barwanyi bafise inkoho hanyuma gace baza guhindukirira ku banyagihugu atacu bitwaje atacu bakoze babahiga bavuga ngo ni barabe abanyarwanda ngo barabe abo batutsi b'abanyamurenge ibyo tukaba tubona neza yuko bijanye n'ibintu byo gukurikirana umuntu kugira ngo bamutoteze banamwice nka kujya byagenze muri Kongo n'ahandi muri iyi minsi kugira ngo bahonye ubwoko bw'abatutsi. Naho rero twahereye nico gituma twabanje kwerekana yuko ibishasha bibaye nibyo bifise iyindi sura ariko bifise isana ipfana n'ivyari bimaze imyaka byarasinye. Twafatiyeho n'umwanya turanamenyesha yuko tuributsa nako ko iyo mirwi ibiri ni kuvuga CNDD-FDD uno munsi yabisinye iri CNDD hamwe no ku rundi ruhande exfar isigari FDLR batigeze bahagarika gukorera hamwe muri ibyo bikorwa bigayitse byo gutoteza no kwica abatutsi. Twari twatanze n'akarorero yuko ari muri iyo ntumbero kugira ndayivuze iyi leta y'Uburundi ngo na CNDD yarungitse igisirikare kanarungikana n'imigwi y'inkorabara y'imbonerakure. Duboneraho n'akaryo muri uwo mwanya wo kwibutsa mu gutanga akarorero k'ingene babandanyije bakorera hamwe yuko mbere mu buryo bw'uko intwari y'Uburundi ya CNDD ngo y'Uburundi bitabereye iriko yafasha yabandanyije ifashije abo FDLR mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ishamwe mpuzamakungu murabona ko ryatohoje ku bigwanisho by'umurengera byari vyaguzwe n'igipolisi c'u Burundi ariko ritohoje risanga batumye ko ibigwanisho inkoho 35,000 ku gipolisi kitarenza abantu 20,000 niho batoza ugasanga byari birungikwa ntibizongikwa muri Kongo kugira ngo bihabwe iyo FDLR. Nico onagomba gufatira aka kanya ngo nibutse kugira ngo nerekane ko ibiriko birashikira umututsi muri Kongo no munsi leta y'u Burundi no munsi yari bitabereye ikamusasirira bifise iyo byazananye kandi babanaje bakora muri uwo mugambi ugayitse. Iki naco twaciye dukora naco twateye ivyatsi twivuye inyuma ni ukugene iyi ntwaro ya CNDD yaciye yishimikiza ko ibonye igisagara ca Bukavu kigiye mu minwe c'umugwi M23 gikurikira icagoma n'uruhande nyene rw'intara ya Kivu y'amajaruguru mbaye bo n'amajepfo abanyagihugu rero bahungiye ku ruyo rw'u Burundi. Ibyo ni ibintu bisanzwe binategekanywa n'amategeko mpuzamakungu amabwirizwa nako amategeko mpuzamakungu twavuze mu gifaransa la convention de Genève sur la protection des réfugiés. Ico kintu rero leta y'u Burundi aho
kurondera aho bashikira ngo ibakingire, ahubwo yabashikije kubafunga, ariko igatora abo mu bwoko bw'Abatutsi, inatora cane cane abakiri bato, imisore. Ibyo bikaba biboneka yuko ari bya bindi byo kubanaye mu nzira yo gutoteza Abatutsi no guhiga abafise inguvu, guhonya ubwoko, kuko urwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Ubwoko canke umugwi ugirwa canke uzobandanya wari kubera abakiri bato bubatse. Nuko rero twavuze tuti aho gukingira abahunga nk'uko amategeko mpuzamakungu bitegekanye, bobo baciye bahubwo babashira muri yose, bafata nabi. Mwarabonye amasanamu yadushikiriye y'ingene babaraje hatariho, n'abadutabaje batubwira n'ubutumwa twaraburonse bw'ingene hariho n'abo mu butegetsi, mu nzego z'ubutegetsi, kugira bati ntihagire umututsi, ntihagire umunyarwanda abajane, nimuhererekanye hamwe n'abajejwe, abafise amahoteli babahe ahari Abatutsi bahungiyeho, co kimwe na ba nyumbakumi, mwese mumenye aho bari, ntihagire n'umwe abacarukana. Ico rero catumye twiva inyuma turabihakana, ariko na cane cane mu ngingo ya gatatu ya mwayibonye, tuca turagabisha ishirahamwe mpuzamakungu, kuko nicyo rya mbere rifise umugambi nako ritegerezwa gukingira abantu, ariko na cane cane kubera iryo rigizwe n'ibihugu, tuca dutuma urutoki ibihugu vya rutura, duhereye kuri iki gihugu ca Canada tubayemwo, Uburaya bwunze ubumwe, ni ukuvuga Union Européenne, hamwe rero na leta zunze ubumwe, tubamenyesha yuko kubera bimaze kuboneka abaja baratuma urutoki nako bararikira imbonerakure kugira ngo bice Abatutsi, ko bobafatira ibihano nk'uko bisanzwe bigenda ahandi, kuko ivyo ni bimwe mu bitegekanywa kugira ngo amakungu yerekane ko adashigikiye ibikorwa bigayitse hamwe n'ivyo. Duca rero turangiza tusubira gusaba ishirahamwe mpuzamakungu, turyibutsa yuko kugira ngo kakabi kabishe kaba kakibandanya, hariho umuntu acoboka gusa abantu, abanyagihugu ngo bice ubwoko, ari ukubera ihonyabwoko ritigeze rihanwa mu Burundi, naho ishirahamwe mpuzamakungu ONU nyene ryari ryatohoje rikahabwa icegeranyo gisaba atakudidinganya yuko hoshinga ishirahamwe nako isentare mpuzamakungu yo gukubita intare mu gahanga abakoze iryo shano. Niko rero guca dufatiraho tugasaba tuti nimuje mwifata mu jisho, mushire mu ngiro ivyasabwe n'umugwi mwebwe nyene mwishingiye. Muri make rero n'ivyo twashikirije, ariko mu kurangiza, naho iyo ntwari hari bitabereye itoteza bamwe, iracita ko yirongoye igihugu, tuje twibutsa Evariste Ndayishimiye yuko ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bufise itegeko ryo gukingira abanyagihugu. Tuca tumwibutsa kugira twabivuze, ajya amategeko mpuzamakungu yo gukingira impunzi.